sha izi nzira aya mayira atatu kimuriya n'ubukene fise nce muri ububafu mbandanye mu buryo sha oya n'ubukene fise inzira y'ububafu wosanga ari bwa bukene bwanje fise ahubwo reka nce muri ubu buryo kweri kace muriya yo maniga nimezete oya wewe wane murakomeye fresh oya reka byavyana gute gasha mama muhungu jehoho jewe n'ubukene gusa bunyishe n'ubukene bwinshi oya urabesha mbwira neza k'agakobwa ka Marita aho nisa gusa muhungu jewe jewe n'ubukene bwinshi ubukene buranyishe ubukene bw'abarundi bwose bwaguye mu mufuki wanje oya reka hewe jewe umuntu azoba yarabutaye genda bufise yoraba ukuntu yoza genda umutoreye n'ubumuhereza agomba je no muha contact kubera jewe ubukene bw'abarundi bwose buri mu mufuki wanje no kuri mama ashi narabe kwere nako kanimero mwakiki ndakaguha kanimero nakiki nimashaka kanimero andikamo bamwe bwari gitsa office n'imigisha jewe no munyamigisha kanga amatungo umve gusa n'ubuke abarundi bose barambira wanje andika none kanimero ki akanimero ki nako nurusho nibanyene basigita abantu wowe uri muranda wawe jewe hari yatavuga ngo yuko ubukene bumwisha ngo batanga kanimero ako kanimero cyo ujya narinzi na kinyashi mwana wa mama none cyaho cyo mbya ngo na kanimero nakiki na kanimero ko bukene umuntu yoba yarataye ubukene iwanje narababwiye ngo mushaka kwica ubukene kura amaboko mu mutwe mushaka gukira ubukene kura amaboko mu oya mutama yaravuze ati umuntu wese yomucuye amaboko yose aramwicakwa n'umufuko wose Imbohe gende wizeye mukukwana ivyo birakosha bizarakubwiye wirikira warupfuye ndambe kugira wowe utetse imbere y'abandi bose utubone tuyagayaga ikintu cyambere wohira baranajya amajipo kujya kabiri wa murara yo kujya kane kujya gatanu ojyana n'iki kimarifero nano gahiritsa wakibarira umviritsa kugira bigende neza ube buri ponje utari pakwa wewe anga kuri ikipo hera utangure gukora hama rero utagata imigambi yose iterambere ushire mu mutwe rega nawe nifise ubwenge bavuye gituma cyifise ubwenge kubera nirabura rega rero hari nakandi kagambi cyose warupfa reka tugende